Turi niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko, umanuko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda nuko ako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru meza, inkuru nziza iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no mu Rwanda nuko imipaka igiye gusubira kwugururwa. Mu nama ya Komesa yabereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi igira iya 23 ikaba yarasize yameje ifashe ingingo yuko umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye ari we atwara ishirahamwe ry'ibihugu vya Komesa, ibihugu bigira 23 bibarizwa muri uyo muryango canke muri iryo shirahamwe y'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati y'ubumanuko no mu buseruko, aho rero yasize yemeje ko Evaristo Ndayishimiye ari we atwara iri shirahamwe. Iri shirahamwe kandi ryarafashe ingingo zikomakomeye cane, muri izo ngingo harimwo korohereza urudandazwa, kugurura imipaka, kugabanya imisoro itozwa ibidandazwa cane cane mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, baciye bavuga ko bagomba kugabanya imisoro irihishwa abadandazi. Naho kandi igihugu c'Uburundi naco categetswe ko kigomba kugira ivyo gikoze kikugurura imipaka igihuza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kugira ngo urudandazwa rubandanye rukogwa. Ni mu gihe Uburundi bwagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko babimye Generale Majoro Godefroid Niyombare n'abandi bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza hari mu mwaka w'2015. Kuri ubu rero ngo ivyo ngo Uburundi bwagiriza u Rwanda akaba ari vyo vyatumye bafunga canke bugara imbibe zibahuza n'ico gihugu. Baratanguye kwagiriza ico gihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo gifasha abagwanyi ba Red Tabara, abagwanyi bari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, batera igihugu c'Uburundi bavuye muri Kongo, ariko Uburundi bwaciye bwagiriza nkana ico gihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko ko ari bo bafasha abo bagwanyi. Ariko icitwazo kiraboneka nuko u Rwanda rwanze gutanga impunzi zahungiye ngaho muri ico gihugu c'u Rwanda zivuye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, nk'uko ishirahamwe HCR ribitegekanya nyine. Iyo mpunzi igihugu zahunze ntago igihugu zahungiyemwo gishobora gufata izo mpunzi ngo kizitange ku gihugu zaje zivamwo kubw'umutekano wazo. Naho rero ivyitwazo vy'Uburundi nuko General Godefroid Niyombare yoba ataratanzwe ngaha mu gihugu c'Uburundi ngo bamuhane nk'uko bamwagiriza ko yagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuri ubu rero ivyo ubutegetsi bwa Gitega bwaciye bukora, bwaciye burungika abasirikari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugwana no gufasha ingabo za Kongo kugwanya umuhari M23. Umuhari Kongo ikaba iwegeka ku gihugu kibanyi c'u Rwanda ivuga ko ari abanyarwanda, ariko
bo izo nyeshamba za M23 zikavuga ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babarizwa mu buseruko bw'ico gihugu ca Kongo. Uburundi bwarungitseyo ingabo kuja kugwanayo, biboneka ko ari ivyitwazo ivyo vyose. Kuri ubu rero Uburundi bwaciye buvayo bwugara imbibe zibuhuza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, imbibe zo ku butaka. Icatangaje nuko General Prime Niyongabo atwara igisirikare. Urudandazwa ruhuza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'Uburundi biciye ku butaka rwaraciye ruhagarara, nyamara ngo General Prime Niyongabo we aracyakora urudandazwa rw'inzoga, ikinyobwa ca Skol. Ico kinyobwa kikaba kihingurirwa ngaho mu Rwanda mu ruganda canke ihinguriro rya Skol nyine rihingura ivyo binyobwa bisembuye, ivyo binyobwa birimwo inzoga za Skol Lager, Skol Malt, Skol 5, hakazana Panache ni mu bwoko bwa fanta zidasembuye nyine nazo zirahingurwa n'urwo ruganda. Uyu General Prime Niyongabo we aracakora urwo rudandazwa, aho akura ivyo binyobwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda akaza kubidandaza ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. We ntiyahagarikiwe, abanyagihugu mbere n'abagize ishirahamwe rya Komesa basavye rero umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ko agomba kugurura izo mbibe, agomba kugurura imipaka, urudandazwa rukabandanya rukomeza. Abarundi baja mu gihugu ca Uganda baciye mu Rwanda baja kurangura canke kudandazayo baca mu Rwanda. Ibidandazwa bivuye muri Uganda biza ngaha mu Burundi vyaraca mu Rwanda kugira bishike ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bakaba benshi rero basaba ko Uburundi nibwo bwugaye imbibe mu gihe u Rwanda rwo rutigeze rwugara imbibe. Kuri ubu hariko haribazwa ese umukuru w'igihugu cacu Burundi Evaristo Ndayishimiye kari watwara ishirahamwe rya Komesa arabandanya yugara imbibe, arabandanya abangamira canke afunga azibira ibidandazwa biva mu gihugu kibanyi c'u Rwanda n'ivyava ngaha mu Burundi bija mu Rwanda, arabandanya kubizibira kandi ari we atwaye ishirahamwe rya Komesa ategerezwa korohereza urwo rudandazwa njabuka mazi canke njabuka bihugu nk'uko bagenda tubivuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo nibiriko biribazwa, benshi barabona ko rero imipaka agiye kuyugurura vuba bidatevye, kuko ntazobandanya atwara ishirahamwe rya Komesa ngo abe ari we abandanya kuzibira ko urwo rudandazwa rw'ibidandazwa ruhanwahanwa ngaha mu bihugu vyo mu karere, mbere kubandanya yugara amayira abuza ko abanyagihugu bashobora kugenderanira, cane cane abarundi baja mu Rwanda gusumayo, abarundi baja mu Rwanda kwivuzayo ingwara nyinshi zitandukanye baja kwivuza ngaho mu Rwanda zitavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kuri ubu rero hakaba hariko haribazwa ico umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye agiye kubikorako, ariko benshi barabona ko Evaristo Ndayishimiye atayandi mahitamwo asigaranye, atakindi co gukora usibye kuja hamwe akavugana n'abategetsi b'u Rwanda akugurura imipaka, na cane cane ko mu Rwanda bo batigeze bugara imbibe zibihuza igihugu na kimwe muri ico gihugu cibanyi c'u Rwanda nyine, yoba ibihugu bahana urubibe mu buraruko ca Uganda, yaba igihugu bahana urubibe mu buseruko muri Tanzania, canke se igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu burengero, bavuga ko badafitaniye imigenderanire myiza. Nta na hamwe higezwe hugagwa, usivye igihugu c'u Burundi caciye cugara imbibe zagihuza n'ico gihugu
kibanyi c'u Rwanda benshi bakaba basaba ko Evaristo Ndayishimiye yogira ico akoze kugira ngo yugurure izo mbibe canke iyo mipaka. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.